Yohana igice ca kane, Yohana igice ca kane guhera ku murongo wa 10 simbire ku murongo wa 13 no wa 14 no wa 15 simbire ku murongo wa 17 simbire ku murongo wa 18 siko ndamufasha Fiston kumwibutsa imirongo meje kuvuga. Jean chapitre 4 verset 10 na verset 13 kugeza kuri 14. Yesu aramwishura ati, iyo uba waruzi ingabire y'Imana nawe uba umusavye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Yesu aramwishura ati, unywa kuri ayo mazi wese azosubira kugira inyota, ariko unywa amazi nzomuha ntazoba akigira inyota namba gushisa ibihe byose, ariko amazi nzomuha azohinduka muri we imbizi y'amazi yiburuka azana ubugingo budashira. 15. Uwo mugore aramubwira ati, mugenzi mpase ayo mazi, sinze ngire inyota kandi sinze ngaruke kuvoma ino hose. 17. Uwo mugore aramwishura ati, nta mugabo mfise. Yesu aramubwira ati, uvuze ko kugize ngo nta mugabo ufise. 18. Kuko wari ufise abagabo 5, ariko uwo ufise ubu si umugabo wawe, ivyo ubivuze ukuri. Amen. Haleluya. Inkuru dusanzwe tuyizi, iki kiganiro cabaye hagati ya Yesu n'uyu mugore kuri aya mazi, kuri ririba Yesu yaragiyemo mu masaha yo kumuhingamo canke masaha y'isaha 7 gutyo onya, igihe Yesu yasanga uyu muvyeyi ari aha hantu bagira ikiganiro kidasanzwe kandi kirimo icigwa. Ariko aho Yesu yagerageje kuvugana n'uyu mugore aza kumusaba amazi, ariko Yesu arongowe mu buzima bwiwe kuza kumufasha. Uburyo Yesu yaje gufasha uyu mugore, yaje kumufashiriza mu bintu uyu mugore ubwiwe yari asanzwe akeneye, ariko Yesu agerageza gukoresha akarorero k'ikintu ashobora kuba yumva, kuko Yesu yigisha akoresha uturorero, agakoresha ururimi abantu bumva. Niho tuza kubona yuko muri iri riba, kuri iri riba bahuriyeko, uburyo Yesu agerageza kuvugisha uyu muvyeyi canke uyu mugore, Yesu agerageza kumuvugisha afatiye ku kintu kiboneka bahuriyeko ari ryo riba. Ariko Yesu yarenganye ayo mazi, bose bari banyotewe, ariko Yesu abonye ubukene bw'uyu mugore, abonye icabuze, abonye igikenewe mu buzima bwiwe, abonye ubukene canke ugusinzikara kwari mu buzima bw'uyu mugore. Uyu mugore biraboneka ko atarafise ubuzima bwiza. Uyu mugore biraboneka yuko n'aya masaha yiwe yo kuvomera ko atana abandi bantu benshi baba bahari, ari amasaha y'umuntu yari afise ubuzima butaryoshe kandi budafise intahe, kuko ubuzima yari abayeho bwamutuma amera nk'umuntu yinyegeza abantu. Ariko Yesu araje amusanze aho onya ahantu yinyegeje, amusanze kuri besoin, uravyumva, amusanze aze gukemura ikibazo. Yesu agerageza gukoresha iki gicapo c'amazi kugira ngo amwigishe. Yesu mu kumusaba amazi aramubwira ngo, mugore iyaba waruzi ingabire y'uwo ari karagusaba uyu munsi ngo umuhe kwa amazi yawe, nawe ahubwo wari kumusaba kuguha amazi ngo unywe, kandi nari kuguha amazi y'ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Nari kuguha amazi y'ubugingo. Iki ni igicapo gikomeye cyane Yesu yavuganye ko n'uyu mugore. Ni nk'uko Yesu yaje mu buzima bwiwe aravuga ati, wa mugore, iminsi yose wamuza kwiriba, iminsi yose uraza ngaha kwiriba kuvoma, kandi n'ejo uzogaruka kuvoma,
ariko aya mazi umuntu wese ayanywako nta na rimwe iyo tunywa amazi atumara inyota burundu. Uyu munsi bamwe mwinjiye mufise amazi, bamwe mwayanyoye mwayahejeje, muraza gutaha munywa yandi mazi. Yesu afatira ku karorero kazwi tubona twese dutahura kugira mwigishe yuko aya mazi naturel umuntu wese ayanywako nta na rimwe guko wanyoye akanye neza canke ashushe neza akumara inyota definitivement, ariko arakumara inyota muri uyo mwanya yanyoyeko, ariko kandi ukongera kandi ukagira iyindi nyota. Ati rero iyo uza kumenya jewe ndiko ndagusaba amazi, ntitwari kudiskuta, ntiwari no kunyima ku yawe, kuko ayo ndiko ndagusaba ko umuntu yayanyoye ejo aragaruka akaza kandi kuyarondera, ariko ahubwo wari kumbwira uti ahubwo mpa ku mazi yawe, kuko jewe uwo mpaye ku mazi yanje, unyoye ku mazi yanje ntazokongera kugira inyota ukundi, kuko amazi yanje ni amazi y'ubuzima. Iyo umuntu anyoye kuri jewe akanywa ko rimwe, c'est une fois pour toutes, ndamumara inyota, ntazogaruka ejo mu gatondo, ntazogaruka hirya y'ejo, ntazotonda kw'iriba, ariko ncika iriba riba consommer une fois pour toutes, rikamara inyota burundu ubuzima bw'umuntu. Bwana asifiwe sana. Ndashaka kubona muri kino gitondo abantu banyoye kuri Yesu uko bangana hano hantu, bamunyoye ko yabamaze inyota akabaheza mu inyota. Kubera no munsi muri kino gitondo uravyumva ni ntana heza nzobandanya ku munsi wa Mungu kurikira, ndagomba kuvuga ku nyota. Bwana asifiwe sana. Inyota canke ndagomba kuvuga ku cifuzo, ivyifuzo bwira mu ati ivyifuzo. Ni wanywako ntuzongera kugira inyota ukundi, kuko unywa kuri ayo mazi, unywa kuri iyo sorte y'amazi uri kuranywako, yamanyotewe, yamagomba kugaruka. Haleluya. Uyu mugore aramubwira ati none mwigisha, impa kuri ayo mazi verema sinze nsubire kandi kugaruka aha. Wazi imisi yose kwamanza gutonda, ayo mazi umbwiye special abantu banywa ntibagaruke ngaha ufise, niwo yamanga yanywa hama sinze nsubire kandi kugaruka ngaha. Impanywe vrema, impanywe. Ninde muntu atoshaka amazi tunywa akatumara inyota yose dufise mu buzima? Ninde muntu atoshaka ayo mazi banywa inyota igahera definitivement? Ninde muntu atokwifuza kugabanirizwa ugo rugendo rwa misi yose aho twamatuza kurondera ico tunywa, aho twamatuza? Ninde atokwifuza gutorera inyishu ikibazo c'inyota iba mu buzima bwiwe, aho wama wumva iyo nyota iri mu buzima bwawe iri kirakwatsa? Hari inyota ikwatsa. No musi ngomba kuva muri kino gitondo, inyota ikwatsa, inyota yama iri kiratsa ubugingo bwawe, ukama burakijwe, ukama wumva hari ikintu ushaka, ukama wumva ico kintu uragishaka, ukama wumva ico kintu utakibonye ubuzima bwawe bwohagarara, ukama wumva ico kintu ari ikintu kiri important, wasenga ukava mu mani miki kintu ndagishaka. Raba kijya kintu mu buzima bwawe wamuri kurashaka. Yesu yakigereranije n'amazi, kuko amazi nico kintu tudashobora kubaho tudafise. Inyota canke ivyifuzo vyacu ndagomba kuvuga kuri bijya bintu mu buzima bwacu twama turiko turashaka, twama twumva yuko bigomba kuba bihari, twama turiko turaharanira, twama turiko turirukanka kurondera, twumva yuko tudafise ubuzima bwacu s'ubuzima. Inyota ndiko ndakubwira muri kino gitondo si inyota y'Imana, ndiko ndakubwira inyota iri caracterize na bijya bintu udashobora kwipriva, bijya bintu udashobora guhagarika, bijya bintu uri kurirukanka bikuraje ishinga, bikubujije amahoro kubona utarabironka. Ibintu byose bibura uhagarara, intambara zivyuka mu buzima bwawe iyo hagize ikintu na kime kiza kukubera obstacle yo kubishikako. Hari inyota iba mu buzima bwacu aho twumva hari ibintu dushaka, aho wumva hari ikintu kigomba kuba hama kitanaba, uhakabura uhagarara mu buzima bwawe, ubuzima bukabiha. Hariho ca kintu umutima wawe uhahamiye. Igihe abigishwa babwira Yesu, abafarisayo n'abandi babwira Yesu ngo abigishwa bawe bafungura badakaravye,
kandi byaragezwe ko abantu bagomba gufungura bakaravye, biri mu byagezwe vya Mose. Yesu arabishura ati icica umuntu si kimujamo, ahubwo icica umuntu ni kimuvamo. Ikiriko kirica ubuzima bwawe ntikiriko kiva hanze, ikiriko uno munsi kirica ubuzima bwawe kiriko kiva muri wewe. Ngana kubwira muri kino gitondo ngo tumeze nka bombe, turashobora kwituritsa twebwe twenyine. Ibitudetruiza ntibiri hanze, ibitudetruiza biri indani muri twebwe. Yesu yahuye n'uyu mugore yari kare experimenta destruction. Yahuye n'uyu mugore yari karasanzara, ubuzima bwiwe buri mwibice buri morcele, ubuzima bwiwe bujanjaguritse, ubuzima bwiwe bwononekaye busambu. Ndagerageza kwimagine uyu mugore ibikomere yari afise, ndagerageza kwimagine uyu mugore ukuntu yari amerewe, ndagerageza kwimagine uyu mugore ingene yari abaye mu bandi. Uko tuba tumerewe kose akaza kuvugana na twebwe adusanze aho dusanzwe tuja kuvoma. Yasanze uyu mugore kuri source yiwe, yamusanze ku isoko yiwe. Yesu atangura kumubwira ati iryo soko wamuza kuvomamwo raba rimaze imyaka n'iryigeze rikumara inyota. En d'autres termes, isoko uza kuvomako, isoko uhora uja kuvomako mu buzima bwawe itigeze ikumara inyota definitivement. Iyo soko ntiri fiable, iyo soko ntibereye, iryo soko nukwiye kubandanya kurijako. Ikitakumara inyota kiragusambura, ikitakumara inyota kirakudetruiza, ikitakumara inyota kigapfupfahaza, kikubwira ngo vyakoretse, ariko ejo mu gatondo uzoba kandi usubiye kugaruka ukaba dependant, ukaba umuntu adashobora kubaho afise ubuzima controla. À la fin de la journée, isoko uja kuvomako ritakumaze inyota rirangiza rigukontrola. Hari amasoko umaze imyaka we experimenta mu buzima bwawe, maze igihe uvomako, uravyumva hari inyota ikubamwo, hari ibintu ushaka ko biba, hari ibintu ushaka ko bikoreka, hari ibintu ushaka gutambukiramo, hari ibintu wumva ko bigusatisfeza, hari ibintu wumva ko bikumara inyota, hari ibintu waspirako, hari ibintu wifuza kubona, hari amadésir. Rimwe Bibiliya mu Gifaransa byita ama envie, ahandi Bibiliya ikavyita ama convoitise, ahandi Bibiliya ikavyita ama désir. Ivyo byose mu Kirundi vyitwa icipfuzo. Ariko hariho ivyifuzo vyiza biba mu buzima bwawe nanje, kandi ivyifuzo vyiza biba mu buzima bwacu twiyumvira gushika ko dusengera si bibi. Imigambi myiza ufise y'ubuzima bwawe yo kuja imbere uravyumva si bibi. Iyerekwa ufise yo kubaka ubwami bw'Imana caye kubaka ubuzima bwawe si ribi. Ariko iyo ico ushaka gihinduye vocabulaire, nticitwe umugambi canke icipfuzo, ariko kikitwa convoitise, kikitwa envie. Envie uravyumva canke convoitise, kuko mu Kirundi vyitwa icipfuzo, n'urugezo rurengeye rwo kwipfuza ikintu ukumva uragishaka, kandi ukumva uri prêt cyangwa uri prête gukora igishoboka cyose kugira ca kintu kironke. Ni kintu wumva kubera utarakironka ntiwubatswe, ni kintu kubera utarakironka wumva ubuzima atari ubuzima. Kuri wowe uravuga ngo nzotangura kubaho iki kintu ndakironse, iki kintu ndagishikiriye. Ni kintu candukije atmosfere y'ubuzima bwawe, ku buryo naho dufise byinshi turaba mu buzima bwawe tukabona ni vyiza, wowe ntuparvena guhazwa n'ikintu na kimwe kubera umutima wawe uzirikiwe kuri absence y'ico kintu. Ico kintu uraciyumvira, ico kintu uragisengera, ico kintu uragomba kugishikako. Kuri bamwe ico kintu canabaviriyemwo kugira ibibazo n'abantu, kuko hari abantu mu nzira imwe canke iyindi bataje
guserva inyungu zawe zihagaze muri chaque, ibibazo bica biratandukura. Hari abo mwatandukanye, hari abo mwashwanye, kuko kuri wewe iyo ni besoin iri absolu itagomba kubura mu buzima bwawe. Yesu rero asanze uyu mugore kuri iri riba, aramubwira ati, mugore, iyo uza kumenya jewe ndiko ndagusaba ku mazi wewe uvoma ari mu ndobo yawe, wari kunsaba kuyanje kubera yuri kuranywako imyaka wayanyoye ko ntihigeza kumara inyota. Ariko yo jewe noguha n'amazi y'ubugingo, uyanyoye ntusubira kunyotegwa ukundi. Mu yandi majambo, Yesu yo duhuye nawe atumara izindi nyota zose twari dufise z'ubuzima, kuko hariho inyota zipfuye, hariho inyota zitudetruiza, hariho inyota zidusambura zari mu buzima bw'iwacu. Iyo Yesu duhuye aza ari isoko ritumara inyota burundu, ku buryo tudasubira ku masoko twigeze kunywa ko kera, kuko acika amasoko atagifise ico atumariye, kuko Yesu yabaye kibirengeye, yabaye agahebuza. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe. Uyu mugore amubwira ati, rero mpa kuri ayo mazi kugira ngo sinze subire kandi kuvoma aha hantu. Aranamwishura ati, Yesu aramubaza ati, umugabo wawe ari? Umugore ati, nta mugabo mfise. Yesu aramubwira ati, wabitoye kumbwira ko ata mugabo ufise, siko? Wagize neza kumbwira ko ata mugabo ufise, kubera waronse abagabo 5, hama n'uwa 6 ufise si uwawe. Rero ico wanyishuye nico. Uyu mugore yari afise ikibazo. Kenshi mu buzima turashobora kuraba umuntu nk'uyu tukamwita umusambanyi, tukamwita hafi nka maraya. Kenshi turashobora kuraba umuntu ikibazo afise tukakibonera mu nyifato yiwe. Ariko kandi uyu mugore biraboneka ko yari umugore muri we afise ivyifuzo. Yari afise ivyifuzo umugabo wiwe wa mbere yari afise atigeze amumara mwinyota. Yari afise ivyifuzo umugabo yaronse atigeze amumara mwinyota. Sinzi ko ari ivyifuzo bijanye no kurondera guhabwa agaciro canke affection. Sinzi yuko ari ivyifuzo biri sexuel, vy'impuza bitsina. Sinzi ibi vyifuzo uyu mugore yari afise, ariko vyabonetse ko umugabo yari afise ubwa mbere atashoboye kubimumaramwo inyota. Ariko biranyigisha ikintu kimwe, uyu mugore avana n'uwa mbere afatana n'uwa kabiri. Biraboneka kandi ko n'uwa kabiri atigeze amumara inyota y'ivyifuzo yari afise. Uyu mugore birashoboka yuko yabona abagabo nk'inyishu yiwe, kuko kenshi iyo dufise ivyifuzo bibira muri twebwe, lecture yacu ibiri fausse, uburyo bwacu na appréciation yacu ibiri déranger, ibiri perturber. Iyo umuntu afise ivyifuzo bibi muri we atabohotseko, abo umuntu ari perturber ku buryo niyo ariko aratora inyishu zitarizo. Ndaje kubwira munsi muri kino gitondo ngo birashoboka kuri kuraronderera inyishu yawe ahantu hatariho. Birashoboka yuko réponse wibaza kuri besoin ufise, birashoboka yuko iyo réponse uri kuribaza atariyo. Iyo muri jewe mboshwe n'ivyifuzo, ndashobora kwibwira ngo ibi vyifuzo bishobora gukemurwa niki, bishobora gutorerwa inyishu niyi. Uyu mugore vyarananiranye n'umugabo wa kabiri atandukira umugabo wa gatatu, ariko ubwo buzima ariko arabaho mu kurondera izo nyishu, mu rundi ruhande ariko aratakaza témoignage,
ariko aravugwa n'abantu, ariko arakomeretswa n'abantu, ariko aragira etikete mbi, ariko arakugwa mu bantu bariko baramucira umukenke. Uravyumva, atanguye kudevelopa amakomplexe mu buzima bwiwe. Wewe ariko arondera inyishu, ariko chaque fois yibaza ko atoye inyishu, chaque fois ahejeje kandi guplonja muri profondeur y'ikibazo yari asanzwe arimo. Ni kenshi mu buzima bwacu twihenda tukarondera inyishu zitarizo bivanye n'ivyononekaye mu mitima yacu, ariko kandi uko turondera inyishu zitarizo niko inyishu imwe dufata tukibaza ngo ni inyishu, tukaryoherwa ngo ndaronse uwa gatatu, bigashuha tukaparesa hamwe, ukumva utumenga ibi bintu bigiye guhinduka, hariho difference, ndaronse uwa gatatu. Ariko ngira ndakubwire ngo hariho ibibazo bidashobora gukemurwa n'ibintu biri naturel, hariho ibibazo biri spirituel, hariho ibibazo by'umushaha nibitoregwa inyishu mu bibazo. Uravyumva biri mu bwenge bw'abantu, ibibazo by'umushaha. Yesu n'umuganga, reka nakubwire, Yesu n'umuganga, Yesu ni igitangaza. Iyo ashitse vyakwerekwere mu buzima bw'umuntu, acecekesha inyota, acecekesha ibihimba vyacu vyakijwe na gehinomu, biri connecte na gehinomu. Yesu yashitse mu buzima bwacu atumara inyota zose, inakuwa kimya. Bwana asifiwe sana. Mbwira mwencha ati kimya kwe, vraiment. Bwana asifiwe sana. Uyu mugore aragenda ageze ku mugabo wa gatanu baheruka kuvana, yavumbuye uwa assis. Yesu arateba vire n'umukuri, muvuga uti Yesu ashimwe vire. Yesu arateba araza kwiriba vire, aramubwira mama ati umugabo wawe ari hehe? Ndakunda uyu mugore kuko yari sincere, siko yarazi ico akeneye. Urabizi, hari ikintu nabonye ku bantu bagize ubuzima bugoye. Iyo uhuye n'umuntu afise ubuzima bwaciyemwo ibibazo, akaba afise ibintu byinshi byamusambuye, n'abantu uza gusanga atafise isoni zo kuvuga ivyiwe, kuko telma satani yaramushizikanye ku itapi ku buryo ntagikeneye kakayeforo muramubwira ko kwiyambika gahuzu kugira ngo aparese neza mu bantu. We ntavyo abagikeneye cyane kuko telma yarasambuwe. Uravyumva, n'urengana yo mubwira ibibazo vyiwe. Uyu mugore yarabonye ko Yesu ari umuyuda, mu bisanzwe ntibanakundana, ariko uyu mugore yari yararenganye urugezo rw'amakonflit naturel, yiyugururira Yesu. Aramubwira ati je nta mugabo mfise. Yesu aramubwira ati umbwije ukuri, kubera uwo ufise si uwawe. Uravyumva, ari we wa gatandatu, uvanye na batanu ugeze ku assis. En d'autres termes, madame, aba bagabo ndabagereranije n'amariba ari mu buzima bwawe. Waragiye kwiriba ari ryo mugabo wa mbere ntiyigeze aguhaza mu bibazo wari ufise, uravana nawe ufatana n'uwa kabiri, ufatana n'uwa gatatu, wa gatanu vyaraye vyanse, uvumbuye mushasha wa gatandatu. Ariko abo bagabo ubakonsoma nk'uko uje gukonsoma aya mazi, nk'uko aya mazi waje ko nejo uzogaruka kuvoma, kuko atanu ari muvuga ngo waraye uyanyoye ngo ntukeneye ayandi. Niko n'uyu mugabo wa gatandatu muri kumwe nawe buca umuheba, kuko warihenze amasoko uja kunywako. Abo bantu ntibashobora kukumara inyota ufise ikibazo ndijewe jenyene nshobora kugikemura, niwanjyako niwanywako ndakumara inyota definitivement. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Rero uyu munsi n'ukuri numva mfise umutwaro kandi numva mfise ikibazo, kubera ko ushobora kubona abantu bamaze imyaka bakijijwe, ariko ukabona ari abantu umenga bagikomeretse, umenga bagifise ivyifuzo vy'umubiri, kandi ukabona bya vyifuzo bashishikara kubigaburira no kuvyalimenta no kubivomerera. Rimwe ukibaza ati none Yesu mu buzima bwabo yakoze iki?
Yesu yakoze iki mu buzima bwabo? Ndashaka kubwira ngo uyu munsi ndashaka guporta attention yawe muri iyi meditation ya kino gitondo. Ndashaka kwatira umutima wawe ku nyota ufise zishobora kugukwegera, ku vyifuzo bikubamwo bitari bizima, ariko kandi bifise intumbero yo kuzokuzana muri destruction. Nk'uko uyu mugore yagerageje inzira nyinshi zo gutora inyishu y'ikibazo, ariko oliyo yo gutora inyishu ahubwo byashishikaye konona ubuzima bwiwe. Ndagomba kukubwira ngo hari inyishu wibaza ngo uriko uratora. N'uyu munsi muri kino gitondo ndiko ndavuga hari abantu bibaza ngo bariko baratora inyishu, ariko ndagenda kubwira muri kino gitondo iyo nzira uriko urajamwo ntishika, aho hantu uriko uraja ntihashika. Ngenda kubwira ngo nta nyishu ishobora kuva muri iyo nzira wewe wihaye, atari uko bigiye kukuzanira ibindi bibazo bigenda kwiyongera, bigatuma ahubwo inyota yawe irushiriza kwiyagrava kurusha uko igenda iba ateniwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ndashaka gusoma Genèse chapitre 30 verset 1. Itanguriro igice ca 30 ku murongo wa mbere. Genèse chapitre 30 verset 1. Uyu Rakeli abonye atavyaranye na Yakobo akana, agirira ishari mukuru we, abarira Yakobo ati, mpabana utabampaye mfuma mpfa. 2. Maze uburake bwa Yakobo buziriringira Rakeli ati, mbega jewe ndi mu gishingo c'Imana ko ariyo yakwimye ivyara? Aramwishura ati, ehe nguyo inshoreke yanje, numurarire kugira ngo amvyarire abana ndonkere ivyara kuri we. Aha. Amina. Ni bande bazi no munsi muri kino gitondo ko Rakeli yavyaye? Ni bande bazi ko uyu mugore yavyaye? Ama ni bande bazi ko yavyaye atevye? Siko? Bibiliya ivuga ngo uyu mugore ari we Rasheli yabonye mwene wabo afise abana ari we Leya, ariko araraba ati jewe sindavyarira umugabo wanje Yakobo, ngo nuko aporta envie, agirira ishari, agira icifuzo, uravyumva, kubera mwene wabo ari we Leya. Nuko bimuteye kugira icifuzo, uravyumva, bimuteye kubona manke yiwe, uravyumva, aje ku mugabo wiwe atanguye kumutera induru, aramubwira ngo mpumwana. Umugabo wiwe aramubwira ati, ariko Rakeli, niki kigutera, uravyumva, jewe kuza kunshavurira? Bega jewe ndi Imana, ni je nakubujije kugira uruvyaro, ni je nagutumye udashobora gusama, jewe ndi Imana. Uyu mugore nk'uko biri normale kandi ari kimwe mu bintu vya mbere biryoha mu buzima bw'umuntu wese, ashobora kuba yarubatse urugo n'utaragubaka, umuntu wese arifuza uruvyaro. Ariko kandi hari igihe ico wifuza ucifuza ku rugezo rurengeye. Uyu munsi ndagomba kuvuga ngo ni vyiza kugira ico dusaba Imana, ni vyiza kugira amadesir, ni vyiza kugira ivyo dusaba ko Imana ikora mu buzima bwacu. Ariko ndagomba kuvuga ngo biba bibi iyo ico twifuza tucifuza ku rugezo rurenze igipimo c'ingene twagomba kucifuza. Niki kibe ari ikintu dushaka gusa, ariko kigacika convoitise. Uyu mugore yari afise icifuzo c'Imana kugeza naho umenga yaratakaje umutwe. Uzomenya yuko ikintu ugishaka mu buryo bubi, igihe kukibura bigutera gutakaza umutwe no gutangura kugira inyifato mbi irengeye iyo wari ukwiye kugira, ukagira n'inyifato ikuvana mu kwizera. Imana niyo soko y'umugisha wose. Niki gituma wowe Rakeli uja gutera intambara umugabo wawe ngo nta ruvyaro uraronka? Niki kigutera uravyumva uraba mwene wanyu hakuryohererwa success yiwe, ahubwo bikagutera kumugirira ishari umubonye ari karonsa?
eske nturi kurabona yuko quelque part ico kintu ukeneye nimba kigushikanya ahantu utangura kubona bagifise bikagutera kugira ishari, ntiwumva yuko ukucifuza kwawe kwarengeye igipimo, atakiri gushaka gusanzwe ariko yacitse convoitise, kandi aho bezo yawe icitse hafi nk'ikigirwamana cawe. Nta kintu na kimwe ngomba gushaka gushikako ngo kimbere nk'Imana. Mu kubura kwanje Imana ni Imana. Yesu ashimwe cyane. Mu kuba ntarashika kuvyo ntarashikako, ariko ndi umuntu w'Imana agifise ivyo abuze, ariko yizera Imana. Bene uko kwifuza gutera ibibazo. Bene uko kwifuza guperturba imibereho. Bibiliya itubwiye ngo aze kuri Yakobo ngo kutamura uvyara. Gerageza mwiyumvire ambiance iri muri inzu. Gerageze mwiyumvire atmosfere yaba muri inzu. Gerageze mwiyumvire Rasheli ukuntu yaravyimbye isura kubona atararonka umwana. Gerageze mwiyumvire Rakeli abonye abandi bagore bafise inda ingene yacamererwa. Gerageze mwiyumvire Rakeli iyindi mihari yatera umugabo wiwe batatwandikiye muri Bibiliya. En d'autres termes, aba bantu nahari uruvyaro rwa Abrahamu bafise amasezerano. Iyi absence y'uruvyaro rwa Rakeli iratuma bibagira, iratuma badashira amaso ku bukuru bw'Imana, ariko bashira amaso kuri besoin yabo. Igihe nk'umuntu wizera wakuye amaso yawe ku Mana yawe nkuru, ico ubuze kigatangura kukuzanira ingene wifata n'ingene umererwa. Bene uko kubura kuba kwacitse urugezo rw'icifuzo kibi. Reka nababwire, peu importe ico ubuze ntikigomba kuba icifuzo kibi kiza kugutuma ugira inyifato idasa n'ukwizera wahawe mu Mana yawe. Bwana asifiwe sana. Ndashaka kubona muri kino gitondo abantu bafise ico babuze. Mubona hari n'umwasigaye adafise ico abuze. Yesu ashimwe. Ariko twese dutandukanira ku rugezo rwo kurindira ico tubuze. Rakeli yarabaye perturbe no kutavyara. Rakeli anyibutsa Ana. Ana nawe ntiyari bwaronka mu ruvyara atararonka umwana. Akababara ubuzima bwiwe bugahinduka. Umugabo we bakanamuremesha ntibifate. Umugabo akamubwira ati, Madame, Bibiliya ivuga ngo Elkana umugabo wa Ana agiye gutanga ikimazi mu rushengero, yatangira Ana portion iri double kurusha wa mugore yavyara, kuko ngo umugabo wiwe yakunda Ana cyane naho ataruvyaro yari bwamu. Kandi umugabo akamuha affection nyinshi, akanabwira ati, Ana, ego nuraronka umwana, ariko ndutira abana benshi wovyara, nufise agaciro kubera abana uzomvyarira. Sindagukunda canke sindakuvaloriza. Agaciro kawe Ana ntigahagaze ko wamvyariye canke utamvyariye. Iyo ni probleme ya societe. Iguha agaciro kuko wavyariye umugabo canke utamuvyariye. Ariko jewe Ana ndagukunda urukundo. Uravyumva? Rurutugwa abana benshi. Ni wewe nkunda, ni wewe ma préféré. Ariko malgré guhabwa affection, Ana ntiyashobora kwakira iyo affection kuko yari muri besoin y'umwana iri excessive. Bene ico cifuzo kirenga rimwe na rimwe igipimo mu buzima bwacu, kiranatubuza no kwaprecia ibindi vyiza dusanzwe dufise Imana isanzwe ibara yaduhaye. Ico nkungira Ana gusa kurusha Rasheli nuko Ana wewe ikibazo ciwe yagitwaye imbere y'Imana. Icifuzo ciwe yagitwaye imbere y'Imana. Mu kubana n'Imana, Mana igenda ihindura umutima wiwe, igenda ihindura umutima wiwe. Musi yamuhaye akana nikabaye akiwe, kabaye ak'Imana. Ça veut dire ko muri besoin yiwe non seulement Imana yazanye nyishu, ariko Ana ntiyigeze yumva ashaka kugenda mu ikarite ngo avuge ngo mwana wa ma piga mafye tukuone nitabye. Uravyumva? Si ivyo yaciye agira, ahubwo amaze kuronka umwana ngo aheje kumwonsa aca mutwara mu nzu y'Imana, mutanga mu nzu y'Imana. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Biraboneka yuko ni besoin yiwe
yarabaye diriwe n'izindi information Imana yamuhaye. Ariko nimurabe Rakeli, mvyarira umwana, umugabo aramwikunkumura, sindi Imana, sindi Imana. Nuborezwe n'ico ukeneye gushika naho uja kwiyataka ku bantu badashobora kukuzanira réponse. Kenshi iyo dufise besoin ikaba ku rugezo ruri excessive, rimwe na rimwe tugenda guta umwikomo w'ivyo tubuze ku bantu tudakwiye guta ku mwikomo. Nta muntu n'umwe ahari yagenewe, yahawe, yavutse kugira ngo wewe gusa, nta muntu mufitaniye kontra yuko akemura ikibazo cawe. Imana niyo nyishu yawe, Imana niyo kwizera kwawe, Imana niyo uhanga kw'amaso. Reka kuryagagura umugabo wawe cyangwa umugore wawe kubera hari ikintu kibuze mu mazi wanyu. Muraza ama complexe yidevelopa mu couple kubera abantu bama bariko bararaba ivyo abandi bafise, bakaza kubibwira abo bubakanye nk'ibitahari, ugakrea complexe mu mugabo wawe kuko hari ikintu atazanye. Ariko mwene wanyu ngo baraye baguze parcelle, ukabimubwira pana nk'intahe, ukabimubwira ampe kugira umubwira ati wewe petit homme, uravyumva? He, urazi ko ntuze, wazi ko Claude yarayaguriye madame parcelle ya kabiri. Amplis yamugari ku meza nawe acayitara ngo uravyumva by'ikigabo nyene by'indani byakumeze. Ugacuza ngo shango usize nzo ubona turavuye muri iyi nzu vraiment. Ashibinzu. Usize ubona turayivuyemo. Ngira mu nchanti siwe. Gabanya intambara mu izina rya Yesu Kristo. Cessez le feu mu izina rya Yesu Kristo. Yakobo arabwira Rakeli ngo ni jewe Mana. Eske jewe ndi Imana? Ni jewe natumye inda yawe idasama? Ariko murabukuntu Rasheli yaraborejwe no kwifuza umwana, waca muzanira incoreke, akira incoreke yanje. Adefo yuko jewe ntavyara, ndaguhaye incoreke yanje, ivyare ndakarere kitwa kanje. Ariko ndahaze kubona Leya, uravyumva? Uravyumva? Ndarambiwe kubona Leya macuma genge, uravyumva? Aheka abana ntaheka. Adefo yuko ntabavyara, fumubavyara ku mucoreke wanje. Asunikira umugabo muri infidelite kuko afise besoin y'umwana. Ndagomba kubwira ngo ikintu cyose ushaka ku rugezo rurenze igipimo kikagushikanaho uja mu makosa kugira ugikemure, bikakunanira kurindira Imana, kuko plus tard Rakeli yaravyaye kuko Imana yuguruye inda yiwe. Uravyumva? Na grand-mère wiwe yari yaratevye kuvyara. Uravyumva? Na arrière grand-mère na belle-mère wewe yari yaratevye kuvyara. Na grand-père canke grand-mère wase wewe yari yaratevye kuvyara. Aba bantu bose b'uruvyaro bwa Abrahamu bose baratevye kuvyara. Abagore bari muri linye iri officielle bose baratevye kuvyara. Ariko kutabibona nk'ikibazo c'imwemu, bakaba abagore bazana amarakursi ku bagabo babo, buguruye umuryango w'ibindi bibazo. Guhera kuri Abrahamu gushika kuri Yakobo, buguruye umuryango w'ibindi bibazo kuko bagize ugushaka kurenze igipimo. Ni giki ushaka kugeza naho watakaje umutwe, ugeze n'ahantu uri kurafata ama mesure atagira ukwizera, ahubwo agiye gukwega ibibazo biruta ibyo wari usanzwe urimwe, iyo nyinshi itaraza. Ndaje kubabwira ngo bene iyo nyota ni inyota mbi igukwegera mu kaga, kandi apana wowe gusa ariko n'amageneration akurikira. Nico gituma umuntu w'Imana agomba kuba ari umuntu afise ubwenge bw'impwemu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. Amina. Usomye Itanguriro 37 ku murongo wa 11 haravuga kuri bene wabo na Yosefu. Bibiri ivuga ngo bamugiriye
Hein? 37 verset 11. 37 verset 11. bene se bamugirira ishari ariko se azigama ayo majambo mu mutima wiwe. Bene se bamugirira ishari. Bene se mu gifaransa bakoresha terme nziza baporta envie kuri faveur n'ivy'Imana yamubwiye kuri we. Uravyumva? Kenshi iyo kwifuza kwawe kwabaye ukurenga kuvamwo jalousie. Nta kintu ca mbere kibi nabonye mu buzima bw'abantu kibaho nka jalousie. Igihe utaryohererwa inkuru nziza yashikiye abandi, igihe ubabazwa n'intambuka abandi bashitse ko utarashika. Jalousie nasanze ari sentiment ishobora kuba mu muntu kandi rimwe na rimwe ugasanga iranagoye gukontrola. Kandi nasanze burya jalousie ni kimwe mu bintu bigaragaza muri twebwe akamere kukuba dushaka kwibona nk'Imana. Iyo ugiriye ishari umuntu kubera ico Imana imuvuze ko, nk'aba bene wabo na Yosefu, ntibasuporta faveur iri ku buzima bwiwe, ntibihanganira. Uravyumva? Ivyo vyose Imana iriko iravuga ku buzima bwiwe ngo bibatera kumugirira ishari. Iri shari ryabaviriyemwo iki? Iri shari ryabaviriyemwo kugira gute? Kurondera ukuntu bamwica, kurondera ukuntu bamugirira nabi. Ariko mu bisanzwe ikibazo si Yosefu, ikibazo ni Imana imugirira neza. En d'autres termes, iyo utari kuraryohererwa iterambere n'ivyiza Imana iriko irakora mu buzima bw'abandi, ubu uriko ushaka kuvuga ngo Imana, ubu uriko ushaka kubwira Imana ngo Mana, tu t'es trompé d'adresse. Wari ukwiye gutumbereza uyo mugisha kuri jewe canke kubanje, ariko ni wari ukwiye kutumbereza hajya. En d'autres termes, ishari ni ingeso, uravyumva, niyo yakwegeye Luciferi, umumarayika mwiza wa mbere mu vyaremwe Imana yaremye vyiza yishimira, ariko aporta, uravyumva, envie ku cubahiro c'Imana. Mu yandi majambo, ishari ni ikintu kigaragaza muri wewe envie yo kuba Imana kugira ngo udetermine uwuhezagirwa n'uwudahezagirwa. Iki kireo kiragusambura kuko umuntu abantu baramuvuga neza, abantu bakamwaprecia canke bakamushingira intahe, we bikakuderanja kubera kumbura urazi faiblesse yiwe canke mwarakuranye, gacuja ko nawe ukongera ko ngo ariko ngo naho ngo agira bijya, gacubaha information y'ibindi batazi. Urabona, iyo umuntu afise jalousie agwana intambara mu mutima wiwe zigoye, araruha. Uravyumva? None ndababaza, abadandaje Yosefu byarabujije ko Imana ibandanya kumukuza? Byarabujije ko Imana ibandanya kumukuza? Ariko Imana yashishikaye kumukuza, ariko bene wabo biba bibashize ahantu habi, mu vyagirizi no mu kibi gikomeye. Ariko bibivuga ngo ils ont porté envie. Bantu b'Imana, ngenda kubwire ngo iki ni kintu ugomba kurojeta mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Ugomba kwiga kunezeranwa n'abanezerewe. Kenshi iyi verse turakunda kuyifatanya ngo tubabarane n'abababaye, tunezerane n'abanezerewe. Ariko kenshi kubabarana n'abababaye hari igihe bitagora, kuko abababaye inkuru yabo urayumvika kubabaza, ukumva nawe ko bibabaje, yabuje umuvyeyi, yabuze umwana, birababaje. Ariko kumva umuntu Imana yateje imbere, wewe wasaraye umaze imyaka 3 atacirakora, ukumva haheza amezi angahe akagaruka agashinga intahe ngahe imbere ngo kajya nakone ngo vuba mu muze muragakontrola ngo iminsi yose ngo intahe yaje mu mahombi nta kintu intahe, none abandi ntaca Imana bakorera ahaguma intahe. Murabe neza igendo rya muntu muza, yo uragowe. Yesu ashimwe cyane, uragowe cyane kuko apresi imwe azogarukana iyindi. Reka ndakubwire, uzokwa muri derange n'iterambere ryiwe igihe Imana ikiramuteza imbere, hakubiryohererwa ngo ubibonemwo kwishurwa n'Imana, hamuvuga uti Imana bwa bundi ntunaniwe, asanga ubikoreye Eric nani uzobinkorera, kubera dusengera hamwe, dufise Imana imwe,
haleluya, asanga wamwibutse nanje haracariho ivyizigiro yuko uzonyibuka. Hama ya cerebra ugacerebra, uravyumva? Hama wasanga ahantu bavuga ngo yarahezagiwe, nawe ukongera ko ati ahubwo ari n'ibyo mutazi, yarahezagiwe kwera. Urabona, iyo ufise ivyo bintu ushaka kubona mu bandi ntuvyiboneko, bigutera gucika umwansi wabo bibona ko bose, kuko iyo babonye ko bikwibutsa yuko wewe ubibuze. Wanyumvise neza? Wanyumvise neza? Iyo ubonye umugisha w'Imana ku buzima bw'umuntu usanzwe wewe ubuze, uzogira tendance yo kutaryohererwa uwo muntu kuko akwibutsa icyo Imana yamuhaye wowe utararonswa. Wamubona yirenganira ahetse nka Leya, ukagaruka kuri Yakobo ukamuniga ngo zima umwana, oya, umviriza, ni Imana itanga uruvyaro. Iyahaye Leya nawe wizoguha. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ugomba kugera ku rugezo rwo kwizera no kwitega Imana ku buryo umugisha w'uwundi ukubera inkuru nziza no kuri wewe, yuko isaha yawe iri kiragera, yuko umunsi wawe uri kuragera, yuko kwishurwa kwawe kuko kuragera. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Tugomba kuba abantu biga guserebra ama victoire y'abandi. Tugomba kuba abantu biga guserebra ivyiza vy'abandi. Naho ivyo bashitse ko tukibishaka natwe, ariko kandi nisindabishaka gushika naho nacitse igifu ku buryo nsitazwa n'ababishitse. Yesu ashimwe bantu go bapenda. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Proverbe 14 verset 30. Wihangane uraza kumva aho nza guhereza. 14:30 Proverbe. Umutima utekereje nibwo bugingo bw'umubiri, ariko ishari ni nk'ikimungu cyo mu magufa. Stop. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Ibande bazi carie dentaire. Yamagufa ntayo tuzi cyane. Yesu ashimwe. Mwumvise carie y'amagufa yari? Igihe ubona abandi ukabamvia, ukagwara umugisha wabo, ukagwara aho ubuzima bwabo bugeze, ukababona ukumva ukambara iminota 5 usigara wiyumvira ati sha Imana yaramuhaye wewe, abandi yarabibutse. Envie ngo ni kari. Iyo uri umuntu afise ivyifuzo muri we bitari satisfaire, bidudubiza muri we, abameze nk'umuntu ariko aramungwa. Hari urashobora kubona ikintu c'igiti gihagaze ukabona gifise apparence extérieure nziza, ariko hariho umuswa uri kurakimunga, uri kurakijya. Uravyumva? Udafise ubuhinga bwo kumenya ibitegwa ntumenye ko kiko kiramungwa. Urashobora kuba washize ko gakoto no munsi wajanishije n'uducouleur, washobora kuba wakubise agakwafire kandi washobora kuba wasize akarouge à lèvres kari special, ariko kandi ugasanga muri wewe kubera ivyifuzo bitari satisfait byo mu buzima bw'iwawe bimeze nka kari, bimeze nk'ibintu biriko birakujya. Apparence yawe ni nziza ariko uri kurahenuka, habuze akayaga gato, habuze effort ntoya kugira ngo uhenugwe, kubera muri wewe utigeze utahura Yesu yuko ari isoko banywako une fois pour toutes, ikatumara inyota y'ivyo twari tunyotewe vyose. Niwe mazi amara inyota zose zo mu buzima bwanje, niwe mazi nywako inyota yose igahera. Ivyo nyotewe nkabigira ko control, ariko sinsure kuba contrôlé n'inyota yaminzana kwiriba, yaminera guhindura abagabo, yaminera kugira gute. Yesu n'amazi y'ubuzima. Birambabaza iyo mbona abakristo bakirijwe bamaze imyaka bakirijwe, ariko mbona batabohotse kubijanye n'ivyifuzo bibabamwo. Mora nibaza none aba bantu barakijijwe, uyu muntu yarahuye na Yesu, kuko igihe Yesu yahura n'uyu mugore kwiriba
bakaganira bikagenda neza. Uyu mugore n'amakomplexe yiwe yose yaramuvuyemo. Yagarutse mu gisagara, uyu mugore ari mu ba evangeliste ba mbere mu Nouveau Testament. Yagarutse mu gisagara aravuga ngo nimuze mwese. Raba uyu mugore afise abagabo 6, raba méfiance iri muri ubu bwoko bwa Israel, raba témoignage yiwe mbi. Yubahutse kuza gushingira intahe profete. Aravuga ngo nimuze ndabereke umuvugishwa, yavuze ivyanje vyose nimuze. Arahinduye du jour au lendemain, acitse umuvuga butumwa igihe abandi bamuzi nka maraya. Ariko malgré ça, témoignage we yari fort kugeza naho baramukurikiye nabo baraza bararaba Yesu. Basaba Yesu kuguma mu gisagara pendant 3 jours. Ahamaze iminsi 3 igisagara abantu barakizwa bakurikira Yesu. Ngo bagarutse baraba ba mugore baramubwira ngo si kubera wewe. Si kubera wewe twamwizeye, natwe twamwiboneye twamwizeye. Ntaco si kazima ari jewe natangaye kubabwira ivya. Terma yari futu, yari kase. Ku buryo bategeza no kumwibutsa yuko si kubwera wewe twakijijwe. Wewe tuzana mu gakiza. Uravyumva? Ariko ntaco. Yahuye n'umuntu ahindura ubuzima bwiwe. Yesu ashimwe cyane. Yamumaze inyota rimwe ubuzima bwiwe burahindutse, umugore ubuzima bwiwe bucika ikindi kintu. Ndagomba kuvuga ngo ntibishoboka ko wakira Yesu hamukaga muri umuntu akiboshwe nayo maanvi aba mu buzima bw'iwawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Proverbe 28 verset 22. Migani 28:22. Uwijisho ribi yihutira itunga kandi ntamenya yuko ubukene buzotiba bukamutera. Un homme envieux a hâte de s'enrichir et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Umuntu afise ijisho ryipfuza arihuta gutunga. Umuntu afise ijisho ry'ivyifuzo arihuta gutunga. Hariho umwanya Imana yashinze ku iterambere ryose ubuzima bwawe bujako. Iterambere ryiza ubuzima bwawe bushikako ni iterambere ribereye mu mwanya w'Imana. Bwira mu micayo nti ribereye mu mwanya w'Imana. Ariko ngo iyo umuntu muri wafise ivyifuzo ngo arihuta gutunga. Iyo Bibiliya ivuze ngo arihuta gutunga, arashaka gutunga, ni ukuvuga ngo ni wa muntu ashaka gushika ku bintu bimwe bimwe ahora abona ku bandi, agashaka kubishika ko à tout prix. Bakristo bo mu gisagara ca Bujumbura tugira amahoro. Nyitabirasha tugira amahoro. Tugira amahoro. Tugira amahoro n'iterambere mu miryango yacu. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Urabizi iyo ubayeho ufise ico wewe udefinisa nk'itunga ushaka gushikako, ariko ukaba uri prêt kugishikako, uhonyoye abantu, uteranije abantu, uravyumva, ubesheye abantu, uhenura abandi bakubise, ngo iyo umuntu afise ijisho ryipfuza ashaka gutera imbere vuba. Ni ukuvuga ngo bene uwo muntu ni umuntu atari prêt kurindira umwanya w'Imana w'iterambere ryiwe. Kuko abantu b'Imana ndasanze rimwe na rimwe umwanya w'Imana hari igihe uteba, ariko iragahezagirwa kuko kenshi iri kirateba ibiri kirakosora ibindi. Kuko nta na rimwe Imana iharura yuko ibyo uri kurasaba ari byo byonyine ukeneye, ariko yo yibona n'ibyo ukeneye mu mushahi ikeneye gukemura imbere yuko iguha ibyo wowe uri kurasaba. Kandi iyo umuntu Imana imuhaye yakosoye umushaha, imuha neza kandi akaramba, n'uruvyaro rwe rukazobijyaho. Ariko umuntu aronse ibiruta uko umushaha wiwe ukize, ameze nk'urume, araba rurangiranwa umwaka 1, 3, 5, izina rikaba rurangiranwa mu gisagara, ariko inyuma y'indi myaka akazimangana. Kubera iki? Kuko iterambere ryiwe ntiryabaye proportionnel n'iterambere ryiwe ry'umushaha. Rero Imana ntiteba, ikora ibintu neza ikabikora mu mwanya wayo. Ngo bene uyo muntu arabishikako akabigumbira, ngo ariko ngo ikintu atazi
nuko inzara igiye kumwica mu minsi iri imbere. Deux riches, un pauvre. Niko cyo bavuga. Avuye muri position y'umwanya muto kuba avumburutse agacika rurangirana kubera ubutunzi bwiwe, ariko ngo nimumurindire gato, niko ijambo ry'Imana rivuze ngo mu minsi iri imbere azoba afise inzara mu sahani yiwe, kuko nta karaktere afise ikwiye ishobora gukontena urugezo rw'ivyo yaronse uko bingana. Uko yabishitse ko abuskira la nature, niko la nature izomubuskira atakaza, kuko muri we afise ivyifuzo bitari satisfaire. Ngenda babwiye ngo nta kintu na kimwe uzoronka kizobohora umutima wawe, na kimwe uzoronka kizoronka umutima wawe. Uzohindura, uravyumva, uhindure, ni murabe abantu b'Imana. Hari igihe usanga inyota yawe mu buzima bwawe ari inyota igusunikira ukumva urashaka kwemerwa n'abantu. Iyo ni inyota iba mu muntu. Ariko hari igihe iba mu buzima bwawe irenze igipimo, ugashaka kwemerwa n'abantu. Ugasanga umuntu abayeho akora icyo ashoboka cyose kugira ngo abantu bamwemere, akora icyo ashoboka cyose kugira ngo akore ikintu cyotuma abantu bamwemera. Ariko uzorabe iryo riba ntirimara inyota, kuko bahejeje kukwemera uza gusanga abakwemera batarenga muri Bujumbura. Hamugire gutyo usanga Igitega ntibakuzi. Ariko genda kubwiye kuko iyo nyoti kurimwo idashobora kuba satisfaire n'ikindi kintu na kimwe kiretse Imana igukijije, uzorondera ko wemerwa muri East Africa. Uzoba ukonsakura ubuzima bwawe mu kurondera ko wemerwa, kandi bene uyo muntu ahejeje kwemerwa n'abandi 100, abantu 2 batamwemeye baramusarisha umutwe agatakaza ubwoko akaba ikindi kintu, kubera abantu 2 batamwemeye, abantu 100 bamwemeye. Ugasanga yagwaye mugiye kumusuhuza, wamwumviriza akakubwira abantu 2 batamwemera, ukamwibutsa 100 bamwemera, abo ntababona kubera ca cifuzo kimubamwo ni nk'uburozi, ni kari, n'umuswa. Nta muntu nk'uyu ashobora kuba satisfaire mu mutima wiwe, aguma yumva ashaka plus. Nuko uyu mugore yagume yiyegerereza abagabo, ko nta mugabo umwe yashobora kumusatisfeza. Ateye kuri 6, ndamubona aja kuri 7, ndamubona ari kugera kuri 10. Ariko Imana ishime ko Yesu yamukubise ambuscade, akamutegera ku nzira, akamubwira ati mama stop. Uzobandanya ukonsakura ubuzima bwawe kuri solution y'iyo probleme, ariko nayo uzopfuronse, kuko uranywa ejo ukanyotegwa, uranywa ejo ukanyotegwa, ugashika hajya ejo ukanyotegwa, hakurikira uzokwa muri buri course. Ariko ni wanywa ko jewe amazi yanje afise consistance, amazi yanje afise la vie, amazi yanje afise ubugingo, uyanyoye ko c'est fini, course yawe irahagarara. Haleluya, haleluya. Mu bisanzwe wowe ntukwiye gukora ikintu abantu na kimwe abantu bakwemere, wowe ukwiye gukora ico wahamagariwe gukora, hama Imana niyikwemeza abantu. Hari igihe usanga mu buzima bwacu dufise envie zo gukundwa. Bene abo bantu rimwe rimwe bakunda ko abantu babaccepta, babakunda, bagira gute, bene abo bantu baragwa muri piège, kuko abantu bamenya uko umeze bakakubesha. Ukibaza ngo ufise abakunzi benshi, ariko bamwe barakujyajya kuko hari ikindi bagukeneye. Ukarondera kuba bamwo, ugenda udekuvura abagenzi bashasha, ugenda uvumbura abandi bashasha, umushaka kumenya abantu. Bantu b'Imana muze murabe mu buzima bw'abantu habamwe inyota nyinshi. Numvise n'umuntu yiposta kuri Facebook canke aposta agaca telefone abantu akabaza ngo ko mutagize like. Ko nimwabonye ko na posteje likinga nyarutsa niko, ariko gwasha imihari ya like kwe. None waposteje ikintu abantu bagomba kukilikinga, batakilikinze. Urabona hari igihe tuba tugwaye, kuko muri twebwe hadudubiza ivyifuzo biboze kandi bigwaye. Kajya ka like waza kani like kwe, ireka kajya ni gutya gusa.
rimwe na rimwe ugasanga mu buzima bwawe uri umuntu urabyumva warabuze. Reka nabwire, envie zose zufise zifatanye n'ibintu twabuze. Hariho abantu bakenera affection bakabura affection, ugaca usanga ubayeho mu buzima witeza ikigongwe, kuko urazi ko abantu iyo witeje ikigongwe abantu bari sensible. Ange nakubwiye ngo naho tweza tukakumvira ikigongwe tubaje sheri ishushu wabaye iki wagize gute wakomeretse he, ugaca twereka agakomere gasaba microscope kugira tukabone uko termani gatoya, yego ntaco tukaguhoza tukafata mbe mwamenye ko ntuze yakomeretse ni mwese ni mwe intervene. Uravyumva uri muri demande ya affection irenze ku buryo urakwa no kwetufa abantu, ariko umuntu w'Imana utaratwica ni mpemu zitaraduheramwo. Reka nakubwire ngo uwo Yesu arashobora kukumara mwiyo nyota, ukumva aragukunze ku buryo udakenera abandi bakunzi baza bataza, ukumva Yesu arakubumvye, ariko ugahagarika guteza ibibazo abantu kubera ayo mazi n'iryo riba ry'abantu uzorinywa ko nirizopfa rigukijije, ariko urakeneye kubohoka Yesu akakumara inyota. Hariho abantu ubona ukabona kagwaye mpemu yarakakubira kagwaye ukamubwira uti ntuzusuye no kwiposta. Hari n'abantu bakwiye guhagarika kwiposta no kurungika ibintu byabo, kuko bamwe biranagaragaza ubugwayi bafise, kandi iyo umuntu agwaye ntamenya n'ivyo aposta, ntamenya naho ariko aravugira, ameze nka Rasheli aho umugabo uwundi mudada, kuko iyo ugwaye nturi correct no mu vyiyumviro vyawe. Nico gituma biri important yuko tureka mpemu yera akatubohora akadushoboza kugira maîtrise kuma envie ku vyifuzo bitubamwo. Yesu yaravuze ngo umuntu yicwa n'ikimurimo, nivyo vyirikwa biduturitsa, nivyo vyirikwa bigukubita utera amafopa, nivyo vyirikwa biguteranya n'abantu, nivyo vyirikwa bikuvana mu bantu, nivyo vyirikwa biguteza ibibazo, nivyo biriko birakubuza gutera imbere. Abantu bamwe n'ivyifuzo vyabo barabispiritualije, bakoresha ukwizera kugira ngo ukwizera gusatisfaire ivyifuzo vyabo. Ndashaka ukorije, la foi c'est pas un instrument pour satisfaire nos désirs charnels, ariko ukwizera ni igikoresho c'ubwami bw'Imana kitubashisha gukonkerisa, guha mpemu yera gukonkerisa ubuzima bwacu, tukanakonkerisa amateritoire pour le royaume de Dieu. Ukwizera si instrument ya satisfaction personnelle, ukwizera ni igikoresho c'ubwami bw'Imana. Ukwizera kuba appliqué mu nyungu z'ubwami bw'Imana. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe. Haleluya. Ndagomba kurangiza somo uyu murongo kuko sinshobora kubiheza. Tito 3:3. Tito 3:3. Aha. Kuko natwe nyene kera natwe twari ibipfu turi intabarigwa tuzimizwa tujakariye ukwifuza no kwinezereza by'uburyo bwinshi twama tugira urwanko nigono turabo kwankwa natwe twankana 4. ariko ineza y'Imana umukiza wacu ariko ineza y'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bimaze kuboneka iradukiza itadukirishije ibikorwa byo kugororoka twakoze ariko nk'uko imbabazi zayo ziri idukirisha ukozwa kuzana ukuvyagwa bwa kabiri ikadukirisha uguhindurwa basha na mpemu yera uwo yaducuncuburiye bwa Yesu Kristo cuhezaho umukiza wacu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Natwebwe niko twari tumeze, niko Paul abivuga ariko abikompoza au passé. Natwebwe niko twari tumeze, nous étions des insensés, égarés, livrés à nos désirs, vivant dans l'envie. Paul abivuga nk'ibintu bitakiriho, tumaze guhura n'uwo Kristo akaducuncubiriza ku bushobozi bwiwe bwa mpemu yera agakora igikorwa cyo kuduhingura. Uko twari tumeze siko abantu bakitumenya, ngo twari abo kwankwa,
twari abo kurakigwa, twari twononywe n'ivyo bintu byahora bitubamwo. None ni kubera ko ivyo bintu wowe bikurimo kandi warakijijwe. Ntibishoboka ko wanyoye kuri iri soko ngo ubuzima bwawe bushishikare bumeze kwa kundi. Ntibishoboka. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe. Philippiens 4 verset 12. Ndasimvye imirongo myinshi nari kuvuga. Philippiens 4 verset 12. nzi gucishwa bugufi, Nzi gucishwa bugufi. nzi no kugira umurengera, Nzi no kugira umurengera. muri cose no muri vyose Muri cose no muri vyose. natiwe ibanga Natiwe ibanga ryo mu vyo guhaga ryo mu vyo guhaga no mu vyo gusonza, no mu vyo gusonza, ryo mu vyo kugira umurengera vyo kugira umurengera no mu vyo gukena. no mu vyo gukena. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe. Paulo avuze ngo natiwe ibanga, ibanga rya abondance. Mwavyumvise? Yatiwe ibanga irihe? Yatiwe ibanga irihe? Uravyumva? Je sais vivre dans l'abondance. Et je sais vivre dans l'humiliation. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe. Aho Imana igomba kugushikana shengero ry'Imana, Imana igomba kugushikana mu rugezo aho eta yawe urimo atari determina ingene uguwe neza. Imana iragomba kudukuza no kutublenda ku rugezo n'igihe twoba turi mu ruko kubaho umenga turacishijwe bugufi, umenga hariho ibitagenze neza mu buzima bwawe, dushobora kumenya kubaho turi content, turi satisfait kuko dufise Yesu. Aravuze ati rero, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Imana igomba kugushikana ahantu umenya kubaho mu kugira gute, mu gakengegwe, ariko kandi ukamenya no kubaho mu musesekara. Imana iragomba yuko kimwe canke ikindi atari byo bigira uburyohe bwawe, ariko ushishikara kugumana uburyohe bw'icyo Imana iriko irakora muri wewe, kuko nico kikugize, niyo mazi afise ubugingo. Yesu ni nkuko ariko arabwira wa mugore ati, wa mugore wonywa ko woba hatabagabo ufise, woba hatana umugabo ufise, uri wenyene, kuko muri no nyaka uravyumva washobora kumva ko umuntu akwemeza yuko adashobora kuba wenyene, yopfuma baho mu caha. Reka ndakubwiraga muntu w'Imana, wobaho wenyene nimba uri kumwe na Yesu. Sinsuporta iyo umuntu ariko araza kumbwira ngo ko adafise umuntu unashobora kuba hajana n'Imana. Ngo ntibishoboka pastor, ntibishoboka, ndapfa. Reka ndakubwira urapfa kubera witeguye nyene gupfa. Mumbwira uti ntupfa. Bantu b'Imana, ntihagire desire nimwe musenga, ntihagire icipfuzo na kimwe gicika Imana yanyu. Mureke Imana iguma ari Imana, ivyifuzo navyo bigume biri mu rwego rw'ivyifuzo. Ariko iyo ico wifuza umaze gutangura kumera nk'ugisenga kigacika Imana yawe, uba wishize muri conflit avec ton Dieu. Haleluya. Muri vyose hose, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Nize kubaho maze ndazi guhaga icarico, ariko nize kandi no kubaho nshonje. Avyita mu Kirundi yavyise ibanga. Ibanga ryo gusonza n'ibanga ryo guhaga. Ndabipfurije mwese ngo Imana ibahe kwifata neza mu ibanga rya moi. Bwana sifiwe sana. Uri muri moi utahore ko najya ribanga. Hari gihe abakristo tuba dushaka gusa kuraba yuko ibanga rya abondance. Oya, nitwahamagara ibanga rya abondance, ariko twarahamagariwe n'ibanga rya humiliation. Nitwahamagariwe ibanga ry'umusesekara, twarahamagariwe n'ibanga rya moi. Ibi byose birafeza partie y'ubuzima bwacu, ariko notre foi triomphe du monde. Muri ivyo byose ukwizera kwacu kugagura gute? Kukanesha. Alléluia. Amina. À être dans l'abondance
et à être dans la disette. Paulo yari umuntu Imana yacishije muri ivyo bintu byose akiga kubibamwo adasaze atabaye contrôler n'ivyo afise byinshi canke n'ivyo abuze, ariko biraboneka yuko ari umuntu atari contrôler n'ama-envie yiwe. Rero ndagomba kurangiza uyu munsi mvuga ngo envie zawe, ivyifuzo vyawe ntukavyemerere ngo bikuganze, kuko nivyamara kukuganza bizogushira mu ishari, nivyamara kugushira mu ishari bizogushira muri competition, aho wumva umengo uriko urahayanwa n'abandi, aho wumva umengo uriko urapinzanya n'abandi. Ariko hagarikana gupinzana n'abandi, umuntu wese arisa kujya avuka rimwe na rimwe ari wenyene akanapfa ari wenyene, na parcours y'ubuzima bw'umuntu burisa. Reka kuja muri competition no kuraba abandi hama ngo utangure kumva ubabaye kubera aho abandi bageze, kuko umwe Imana imushikanaho ubwa mbere, uwundi ikamucereza ngaha kuri iki, uwundi akakujya avance kuri kijya. Nta competition turimwo, kandi mukureho competition mu buzima bwanyu, kubera ico onya kiragutera gukora amakosa, kuko wiyumva kuri muri competition. Ariko uri mu buzima bwawe wewe n'ivyawe wenyene, gendana n'Imana yawe wenyene, hama wige kubaho. Uno munsi wowe uri muri moins uwundi ari muri abondance, nta competition hari, kuko atarahashika nawe wari muri plus. Ariko kandi uvuge nka Paulo ngo nize kubaho mfise kandi nize no kubaho mbuzi. Haleluya, amen. Ndarangije mvuga ngo ntiwemere guhambwa ikibroti. Vuga uti kibroti, vuga uti kibroti. Simvuze mu ndimi ni giheburayo, vuga uti kibroti. Haleluya. Urazi kibroti ahariho? Kibroti ni cimetière y'abantu bishwe n'ivyifuzo. Wabyumvise? Kibroti ni cimetière yo muri Nombre yahambwemo abantu bishwe n'ivyifuzo, bayita tombe de la convoitise. Tombe de la convoitise muraza kuyibona muri Nombre chapitre 11 verset 34. Haleluya, amina. Ngo nuko aho hantu bahita kibroti hatava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. Bahambye abantu bari bafashwe n'ivyifuzo, babahamba ahantu yitwa tombe de la convoitise, kibroti. Uyu munsi darangize message mvuga ngo hari abantu ibirenge byabo biri kuri lieu ya enterrement yitwa kibroti, aho ivyifuzo byawe bigiye kuguhamba. Nutagaruka ngo wemere ngo Yesu akumara inyota, ivyifuzo byawe bizoguhamba. Ivyifuzo ufise vy'icubahiro, ivyifuzo ufise vya consideration, ivyifuzo ufise vy'amafaranga, ivyifuzo ufise vyo kuba rurangiranwa, ivyifuzo ufise vyo kwemegwa, ivyifuzo ufise vyo gushika kuri kina kijya. Nganakubwiye ngo ivyifuzo birashobora kuba vyinshi mu buzima bwawe, bigahindura ingene ubayeho, bik'influencer action yawe yose. Ivyo ukora lundi gushika dimanche bikaba biri influence n'ivyifuzo vyawe, imibereho yawe ikaba determine n'ivyifuzo vyawe, amarelation ugira akaba determine n'ivyifuzo vyawe, aho utemberera, abo mufatana, abo mugendana, abo ukurikirana, abakwenspira bakaba bari base par rapport y'ivyifuzo vyawe. Buhoro buhoro bijya vyifuzo bikaza bikakuhonja nka kari, bikamera nk'umuswa, bikinjira magufa yawe, ukabora utambuka, ugapfa utambuka, ubuzima bwawe bukanka kuryoha, urugo rwawe rugapfa, abana bawe bakabura umuvyeyi, bakakubura kuko uri absent, uri insatisfait, wamufise imihari, wamufise umubabaro, uravyumva ukabaho ubuzima bwawe, seriba yawe ikakwica, ikakuzanira frustration, kuko iyo amadesir ari excessive hama ntabe satisfait, bituma umuntu aba muri frustration, ukabaho wicurikire wumva ubuzima bubishe. Ariko wabiraba neza, ivyifuzo vyawe byamaze kumera nk'umuswa, byarashitse mu magufa yawe, byaramaze gukontamina, bimeze nka cancer, biriko birica umubiri wawe wose, biriko birakudevora. Ariko warabonye Yesu kuri rya soko, arashaka kubwira ngo amazi yanje noguha yo kubuza kugaruka kunywa ngaha, nywako ndakumara inyota une fois pour toutes. Ivyo byose uri kurakora, ivyo byose uri kurakora kugira ngo usatisfaise ico kintu, bigwa mu kinogo. Tu auras toujours à revenir à la source à cause de l'insatisfaction.
je sais bien, tu es au 6e mari, tu en auras un 7e. Si tu ne bois de mon nom, tu ne pourras jamais, au grand jamais, être satisfait. Je suis la seule personne qui peut assoiffer ton cœur, ton âme. Ndanse kuguhebera no kukwemerera yuko hari ibindi bintu ukeneye biruta Yesu. Besoin zose dufise tuzijanye ku rugezo rwa Yesu zicika ntoya. Ariko nutashaka kumubona ngo umubonemo satisfaction yawe, ngana kugira ngo ivyifuzo vyawe biragutwaye ku mahonero. Tuzoguhamba Kibrot, tuzogusanga Kibrot, uzohambwa Kibrot, ku musaraba wawe tuzovuga ngo Kibrot tombe de la convoitise. Harageze yuko wihoseza isuka ukavuga uti naramenye Imana, none Imana bavuga imara inyota, mbega Imana bavuga ihindura ubuzima bw'abantu, mbega byarayinaniye kumara inyota y'isi imbamo. A chaque fois unywa kuri ayo mazi inyota nihera, ahubwo virus iripropaja. Tu n'avances pas. Waramenye ubutumwa bwiza, waramenye amakuru ya Yesu, ariko tu n'avances pas. Nuko utashaka kumukonsoma convenablement. Petero aravuga ngo abamuriye mukumva ko aryoshe, abamuhonjeje mukumva ko aryoshe. Plonge, plonge mes chers amis, plonge. Uravyumva? Hari abantu b'abakizwa baba expert, uravyumva? Ashobora no kwipermeta kujokinga n'ibintu vy'Imana rimwe akaza kuvuga ati oya sha namwe muri exagera, reka nakubwira ikintu kimwe. Nibibaze kuri umusikorosi, abantu bo bakino gihe nimuza abasikorosi, abakera hari abamvuga umusikorosi bakumva ariwe. Ndakubwire nta buhizi burimo, nta n'ubujo burimo. Yesu baramwiha cyane, Yesu baramunywa ko bien, Yesu ashima, hama akaguheza mu inyota yawe yose. Yesu ashima. Ntushobora kuba umaze iyo myaka mu gakiza ugifise ubwo buzima ubayemo. Sinshaka kukubesha, Yesu natacika lo sujet ya satisfaction yawe, nta kintu na kimwe uri kuranywa ko kizokumara inyota, nta na kimwe. Ahubwo ivyo vyifuzo bizokoza mort, bizokwica, bizoguhitana, bigutera gukora amadega menshi, bidetwiza ubuzima bwawe. No munsi ndavuze ngo stop, ariko muze tumunyweko kandi tumugeko. Imana ibahezagire. Urashobora guhaguruka tugasenga Imana.